ndakwibutse turacari muri ya ndwi nziza, indwi twahaye teme, indwi yo kwakira inkomezi za Mpwemu Yera canke ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Haleluya. Turiko turasenga twongera turabira hamwe ico Mpwemu Yera ari ku buzima bwacu. Ndabibutsa yuko twaramusezeraniwe, twamuhawe nk'umwitsa adufashe muri byinshi. Haleluya. Rero ndakwinginze ukomeze kuyugurura, ukomeze gusenga wipfuza kumuhabwa, kuko Mpwemu Yera ntaza muri we utamuhaye kaze. Haleluya. Rero ndakwipfurije rero ino ndwi vy'ukuri wuzure Mpwemu Yera mu buryo budasanzwe. Reka dusome hano mu gitabo c'Abaroma ibice vyaho 8 umurongo wa 28 turageza 28. Turabe ukungene Petero canke Pawulo amuvuga amubwira Abaroma. Haravuga ngo niko na Mpwemu adufasha mu ntege zacu uko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko Mpwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Ariko yisesa imitima irazi ibyo Mpwemu yiyumvira nk'uko Imana igomba, ariko Mpwemu asengera abera. Kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza abahamagawe nk'uko igomba. Imana nishime cyane. Hano ni Pawulo ariko abwira Abaroma ingene Mpwemu w'Imana adufasha gusenga. Hano avuga ati ngo Mpwemu w'Imana uko niko adufasha gusenga. Ndakwibutsa Mpwemu Yera aradufasha gusenga, kandi ngo ni wasesa imitima akaniha iminiho ku bwacu. Ndakwibutsa iyo usenze isengesho usenga, Mpwemu Yera niwe acari yungurura akaraba yuko ibyo kurasenga n'ibyo usengera bihwanye n'ubugombe bw'Imana. Haleluya. Rero Mpwemu Yera rero niwe adufasha gushikana amasengesho aho aja. Haleluya. Mpwemu Yera adufasha mu ntege zacu, kandi ngo Mpwemu Yera adufasha mu ntege nke zacu. Haleluya. Mpwemu Yera muhamagare agufashe mu ntege zawe. Utari kumwe na Mpwemu Yera vyogorana. Haleluya. Mpwemu Yera niwe adufasha mu ntege zacu, akadukomeza, akaduha imbaraga zo guhagara twemye imbere y'Imana. Icya kabiri, Mpwemu Yera aradusengera. Mpwemu Yera aradusengera. Kubeka impamvu dusengera, twebwe dusenga mu mubiri, ariko Mpwemu Yera iyo dusenga nk'uko n'Imana ari Mpwemu, ibishira muri Mpwemu, ikabanza ikaraba imigambi Imana igufise ko, hama akabishikiriza Imana bityoroye. Yesu nashimwe cyane. Icya gatatu, Mpwemu Yera atunihira iminiho itovugwa imbere ya Papa, imbere ya Data. Ngo nuko Mpwemu Yera aradufasha. Yesu nashimwe. Rero mu vy'ukora urasabwa kwishigikiza no guha agaciro no guhamagara Mpwemu Yera agufashe, aguha intege, akogereza inkomezi mu mubiri, agusengere kandi akunihire iminiho itovugwa imbere y'uwo mwami, kugira ngo amasengesho yawe yihute kwishurwa. Yesu nashimwe. Icya kane tukirabire hano mu gitabo ca Yohani ibice byaho 14 umurongo wa 26. Turavuga ngo ariko umwitsa ari we Mpwemu Yera, uwo Data azorungika mu izina ryanje, niwe azobigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababariye byose. Imana nishime cyane. Mpwemu Yera aratwibutsa ibyo twumvise twibagiye. Mpwemu Yera niwe adufasha. Mpwemu Yera niwe adufasha. Hano Yesu ariko abwira abigishwa yuko niyagenda azosaba Papa, azosaba Data, akaturungikira Mpwemu Yera ngo adufashe kwibutsa ibyo nababwiye. Ndakwibutsa Yesu yabanye n'intumwa imyaka 3. Rero niyo byari byoroshe kugira ngo intumwa zibuke ibyo babwiwe na Yesu byose, ariko Yesu amaze kumika Mpwemu Yera yaciye abibutsa ngo azobibutsa ibyo nababwiye byose. Rero Mpwemu Yera rero niwe atwibutsa ibyo twumvise twibagiye. Mpwemu Yera niwe akwibutsa indoto, niwe akwibutsa amasezerano, niwe akuvyura gusenga. Mpwemu Yera muhamagara kwibutse. Urafise ibyo wibagiye, urafise amasezerano wibagiye, ndetse n'ibyo nawe wasezeranye wibagiye, ndetse rero urasabwa guhamagara Mpwemu Yera akwibutse. Haleluya. Icya gatanu, Mpwemu Yera aratwigisha. Mpwemu Yera niwe mwigisha mwiza. Mpwemu Yera ikintu akwigishije ntabwo kikuvamwo. Mpwemu Yera niwe mwigisha. Urasaba guhamagara Mpwemu Yera akwigishe gusenga, akwigishe ibyo udashoboye. Ndetse no mu ishuri aho uri kuriga, Mpwemu Yera umuhaye kaze
ashoboye kukwigisha, agusobanurira ingene wishura ivyo bibazo. Rero Yesu Mpwemu Yera rero aratwibutsa, akongera akanatwigisha. Nari mvuze ngo Mpwemu Yera akwigishe ivyo ubona bisa n'ibigusovye, Mpwemu Yera agufashe kubikwigisha. Imana nishime cyane. Icya gatandatu, reka tukirabe hano mu gitabo c'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice byaho indwi, umurongo wa 55. Haravuga ngo ariko Stefano yuzuye Mpwemu Yera, ahanga amaso mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Imana nishime cyane. Hano nimbwe Stefano yariko arahamwa, ariko arategwa amabuye, agomba kwicwa. Ntiyigeze ashira umutima ku babari ko arababazwa, ahubwo amaso yiwe yarugurutse abona mu ijuru. Rero iyo ufise Mpwemu Yera aguha kwihanganira ibintu bikomeye uba uriko uracamo. Hari ibintu bikomeye uriko uracamo, hari amakuba uriko uracamo, hari amagogo uriko uracamo, kiretse yuko ugiye kuyavamwo. Niko ndabona uyavamwo, ariko ndagusengera Mpwemu Yera aguhe kwihangana, aguhe kwihanganira ico kigeragezo, aguhe kwihanganira uwo musaraba. Mpwemu Yera aguhe kwihangana. Ndakwibutsa Stefano yarababaye, ariko arava amaraso, ariko ngwe ntabwo yataye umwanya kwimubabaza, ariko ngo yaciye abona ijuru ryugurutse. Hamwe n'ikugerageza, reka ijuru ryuguruke. Haleluya. Stefano ntabwo yigeze avuma cengo yature amajambo mabi kuba ariko aramugirira nabi, ahubwo yari abasengeye ngo Imana bagire imbabazi ko mutazi ico mukora. Rero iyo umuntu afise Mpwemu Yera, Mpwemu y'Imana amuha ubushobozi bwo guca mu bintu bikomeye aba ariko aracamo. Yesu nashime cyane. Uribuka Mpwemu Yera amaze kuza kabushungwe kuri Samusoni, yashwanyaguje intare nk'utabura inkoko, nk'utabura intama. Kubera iki? Iyo kumwe na Mpwemu Yera ibintu bikomeye biroroha, ibyo aragahinda birahinduka bikaba umunezero. Rero nari mvuze rero, ibyo ubona bigukomeranye, ibyo ubona bikugoye, hamagara Mpwemu Yera abigufashe, urabona byoroshe mu izina rya Yesu. Uribuka n'igihe Paulo na Sila bari mu ibohero, haleluya, bamaze kuririmba, Mpwemu w'Imana aciye amanuka ngo aca yugurura inzugi. Rero kuvuga iki rero, iyo Mpwemu w'Imana umuhamagaye gukorera ibidasanzwe, kandi Imana ikugiriye neza cyane. Ikindwi tukirabire hano mu gitabo nyene cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice byaho 10, umurongo wa 24. Haravuga ngo Petero akivuga ayo majambo, Mpwemu Yera amanuka aja kuri ngo Mpwemu Yera aramanuka aja kubariko bumva iryo jambo bose. Imana nishime cyane. Hano ni Paulo ariko avuga, Petero ariko avuga ubutumwa bwiza. Ndakwibutsa Mpwemu Yera niwe yumvisha abantu ubutumwa bwiza. Urakeneye ko ibyo uvuga byumvwa, urakeneye ko abantu bihana, hamagara Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niwe afasha abantu kumva ijambo ry'Imana, niwe yumvisha abantu kwihana. Haleluya. Twebwe iyo tuvuga turavuga gusa. Bibiliya iravuga ngo twebwe ngo turi nk'abateragira, ariko Mpwemu Yera niwe avomerera amazi kugira ngo nawe wumve usobanukirwe. Nagiye mbona abantu bahangana n'abantu bababwire babuze ibintu runaka, ibyo ntibihagije, ariko we senga, uwo muntu usengera arico yifuza ko yoheba, ureke Mpwemu Yera mujemwo, bizotuma amwumvisha, bitume ibyo bintu runaka abiheba. Rero Mpwemu Yera niwe yumvisha abantu. Narimbuze ngo Mpwemu Yera akumvishirize wa muntu, wa muryango wifuza ko wokizwa, nta bandi babafasha kiretse Mpwemu Yera akwiye kubumvisha. Rero nkipfurije ineza y'Imana. Narimvuze bike muri byinshi, hano mvuze ibintu indwi Mpwemu Yera akora iyo tuhamagaye. Icya mbere, Mpwemu Yera aradufasha muri nk'inki zacu. Icya kabiri, Mpwemu Yera aradusengera. Icya gatatu, aratunihira iminiho. Icya kane, Mpwemu Yera aratwibutsa ibyo twumvise twibagiye. Icya gatanu, Mpwemu Yera aratwigisha. Icya gatandatu, Mpwemu Yera aduha kwihanganira ibikomeye bigahinduka ibyoroshe. Ikindwi, Mpwemu Yera niwe yumvisha abantu ijambo ry'Imana mu gihe umuntu ariko aravuga ubutumwa. Rero narimvuze rero ubushobozi bwa Mpwemu Yera bube mu buzima bwawe. Mpwemu w'Imana akugendere kandi akwinginze umugururire, aganze ubuzima bwawe. Ndakwibutsa yuko umubiri wawe ari ingoro yiwe. Reka Mpwemu Yera akuganze. Niyakuganza niyo ngwara izokira, nibyo ubona bikunaniye, niyo ngeso yakunaniye guheba, hamwe na Mpwemu Yera bizogenda neza. Rero ndagusengeye mu izina rya Yesu, Mpwemu Yera abe mu buzima bwawe.
bawe. Turacaganira rero, tuzakomeza kuganira mu indwi yose aho turiko turasenga twakira ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Ushobora kuba ahantu uri wifuza kwakira Mpwemu Yera, kandi usenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, nk'uko twasezeraniwe Mpwemu Yera turamuhamagaye. Ndamakuru umuntu ko arayimbira Jehova arakeneye kuzura Mpwemu Yera. Uno mukozi wawe arakeneye kuzura Mpwemu Yera. Reka Mpwemu wawe aze nk'uko twamusezeraniwe. Wavuze ngo mu gihe cy'iherezo, muri ico gihe ngo abantu bose ngo bazokuzura Mpwemu Yera, ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu ngo bazovugishwa abandi berekwe. Reka ino ngabire za Mpwemu Yera zibe ku bantu bawe. Uno muntu ari mu kazi arakeneye Mpwemu Yera. Uno muntu ari mu rugendo arakeneye Mpwemu Yera. Reka Mpwemu Yera abe ku bantu bawe, niko tubiye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amina. Imana ikugirire neza, kandi inkomeza Mpwemu Yera uzakire mu byawe no mu bawe. Shalom.